ku misi mikuru y'igihugu ntawe uzosubira kudefira atambaye impuzu y'igitenge ikorewe mu Burundi. Nayo miliyoni 100 z'amafaranga y'Ubushinwa, hafi miliyaridi 43 z'amarundi, niyo Ubushinwa bwemereye guha Uburundi mu gushigikira no guteza imbere ukubaho neza kw'abanyagihugu. Bakunzi ba Jimbere Magazine, tubaramutse twongera tubifuriza umwaramu mwiza aho muherereye. Aya namwe mu makuru twabashikirije ku kinyamakuru cacu Jimbere Magazine. Amakuru yacu reka tuyatangurire mu ntwaro, aho inama mpanuzwa jambo ya komine Ntahangwa iherutse kwandikira buramatari w'intara ya Bujumbura ko musitanteri w'iyo komine Havyarimana Alexis yakoresheje amafaranga menshi cane y'umurengera arenga ayari yategekanijwe no gutanga akazi ku kimenyane atakibazo gikoreshejwe. Ivyo tubisanga mu rwandiko rwatewe ko umukono n'uwurongoye inama mpanuzwa jambo w'iyo komine Anosiate Harerimana ryo kuwa 6 Mukakaro 2026, aho muri urwo rwandiko inama mpanuzwa jambo ya komine ivuga ko musitanteri n'umunyamabanga wiwe batashoboye kurangura ibikorwa bashinzwe byo guteza imbere iyo komine. Aha baravuga nk'amahera yarategekanijwe mu gushiraho logiciel ijejwe gukurikirana abakozi n'amafaranga yegeranijwe mu mwaka w'ubutunzi w'ibihumbi 2025 n'ibihumbi 2026. Vyari vyemejwe ko hazokoreshwa imiliyoni 323, ariko mu nama bagize kuwa 25 ruheshi 2026 inama mpanuzwa jambo yasanze hamaze gukoreshwa ayarenga imiliyoni 951. Ayandi nayo ni imiliyoni 100 zari zitegekanijwe gusubiramwo amabarabara, ariko baca basanga hamaze gukugwa kuri konti imiliyoni zirenga 384, co kimwe n'imiliyoni 45 basanze zaranyurujwe. Aho uwarajejwe ubutunzi yaciye ayanyaga arahunga yumvise ko izo miliyoni zamenyekanye. Musitanteri nawe aho kumukurikirana aca yishiriraho uwundi atabajije inama mpanuzwa jambo. Dusimbire Ingozi naho aho umuntu umwe yapfuye yitavye Imana ahitanywe n'umutima inyuma yaho isoko nkuru ya Ngozi yadutsemwo umuriro mwijoro ryo kuwa 9 Mukakaro 2026. Uwo muriro ntiyigeze hamenyekana icawuteye. Bamenyesha kandi ko waturiye ibidandazwa bishika ku rugero rw'ibice 80, abadandaza bakaba basigaye bifumbereje. Buramatari w'intara ya Butanyerera yamenyesheje ko uwo yapfuye kubera ihahamuka, akaba yasavye abenegihugu gushikana kwa muganga vyihuse uwo wese babona yahahamutse kubera ivyabaye. Mu Kirundo naho hari umwigisha w'akarorero, haruhande yo kwigisha abikorana no kunguruza abantu akoresheje ikinga. Bizindavye Prime avuga ko ayo mahera mufasha gusahiriza umuryango ugizwe n'umukenyezi n'abana 2. Nkuko yavyiganiye ikinyamakuru Jimbere Magazine, uwo mwigisha murezi avuga ko iyo ngingo yayifashe inyuma yo kubona umushahara ronka utamukwira n'umuryango wiwe, narirya ibintu vyose vyankenerwa vyaduze ibiciro, ariko imishahara yagumye ari yayindi. Amenyesha ko ako kazi agakora inyuma y'amasaha y'akazi canke mu mpera z'indwi, kandi ataco bimuhungabanya mu kazi asanzwe akora ko kwigisha. Agasaba nyabunako atawogaya akazi uko kaba kameze kose, kuko yobasahiriza mu miryango yabo. Mu vyo kwiyunguruza naho Imuyinga imodoka yari ipakiye ibitoro yarahira tokombera biturutse ku bitoro yari ipakiye. Abegereye ahabereye iyo sanganya bavuga ko hari mwijoro ryo kuwa 9 Mukakaro 2026 ngo bagiye babona iyo modoka isha iratokombera ihitana n'inzu yari yegereye ibarabara. Abari muri iyo modoka bose co kimwe n'abari muri iyo nzu ngo barashoboye kurokoka, ariko yaba iyo nzu n'ivyarimwo vyose co kimwe n'uyo muduga vyarahiye biratokombera. Amakuru atandukanye y'abari aho habereye iryo sanganya yemeza ko iyo modoka yari ipakiye ibitoro vya magendo, ikaba yariko igenda itumbereye ku masanganzira muri komine Kiremba intara ya Butanyerera.
imiliyoni 100 z'amafaranga y'Ubushinwa, hafi miliyaridi 43 z'amarundi. Niyo ico gihugu c'Ubushinwa cemereye guha Uburundi mu ntumbero yo gushigikira no guteza imbere ukubaho neza kw'abanyagihugu hamwe n'ishigwa mu ngiro ry'imbona kazoza y'Uburundi. Umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi Edouard Bizimana amenyesha ko iyo mfashanyo ari ikimenyetso cerekana imigenderanire myiza Uburundi bufitaniye n'igihugu c'Ubushinwa. Akaba yamenyesheje kandi ko ico gihugu cemeye kuzotanga n'imfashanyo igizwe n'ibifungurwa izobigenewe abenegihugu b'Abarundi babikeneye. Ku misi mikuru y'igihugu ntawe uzosubira kudefira atambaye impuzu y'igitenge gikorewe mu Burundi. Ivyo biri mw'ibwirizwa rigenga ingene amafaranga ya leta azokoreshwa, ritegekanya ingingo zo guhimiriza Abarundi kwambara ibikorewe mu Burundi. Iyo ngingo y'171 itegekanya itagisi ingana n'ibice 20% ku bitambara vyose bigugwa hanze y'igihugu vyinjira mu Burundi. Akabirya rero kuva ubu imisi mikuru y'igihugu abasivile hamwe n'abakozi ba leta bategerezwa kwambara ibikwembe vyakorewe mu mahinguriro ya hano iwacu nkuko biri mu ngingo y'172. Ntitworagiza amakuru yacu tutababwiye ko habaye umukwabu mu gisagara ca Bujumbura nko gufata umuntu wese yariko ararengana yiketswe ko atagira ico akora. Ivyo vyabaye ku wa 6 Mukakara 2026 hagati mu gisagara ca Bujumbura neza na neza hafi y'igituro c'amabisi. Uwuca ku ruhande rwa Bata wese yaca afatwa nkuko twashoboye kuvyibonera. Mu kubafata ntibacagura uwurengana n'uwufise imirimo ariko arakora. Yaba uwufise ikarata y'akazi, yaba bariko barondera imiti, abavuye mu mabanki bafise ivyemezo, abamenyesha amakuru n'abandi bose, uwufise igitsina gabo wese yategerezwa gufatwa akicarikwa hasi mu bandi baca bamutwara mu gasho ka Besera. Umwe mu bari bahagarikiye ico gikorwa niwe yatumenyesheje ko hariko hafatwa abantu bose batagira ico bakora. Reka tubashimire mwe mwaduhaye akanya kanyu mugakwirikira ano makuru yaranze ino ndwi turangije. Tubifurize kubandanya mutera imbere mu banyu no mu vyanyu.